Musubire musangwe kaze banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira inkuru n'ibiganiro dutambutsa kuri ino chaîne yanyu ari no yacu ya YouTube Shiramatsiko TV. Ni umwanya amakuru agezeko abari karagaruka ko cane irya nino nga mu gihugu c'u Burundi. Muri kano kanya tugiye kugaruka ku makuru ahambaye cane, na makuru avugwa nga mu gihugu c'u Burundi arabana n'umutekano ndetse n'agateka kazina muntu. Hari imbonerakure zigize iminsi zinyuruzwa. Izo mbonerakure bivugwa yuko zoba zari zisanzwe zikorana n'iperereza ry'u Burundi, aho twababwiye ibijanye n'urukurikirane kw'inyuruzwa rya Vincent Nsengimana na Anicet Nsengiyumva bahoze bakorana n'iperereza, aho tugiye kubagezako igice cya gatatu. Aba bantu batwawe hehe? Iperereza ryabahoye iki? Inyuruzwa ryabo ryateguwe gute? Ninde mutegetsi mu iperereza yabiteguye? Niyihe modoka yakoreshejwe? Mbega koko abo banyurujwe boba bakiri bazima? Ivyo ni biri mu matohoza twakoze mu ishirahamwe ryacu inyuma y'inyuruzwa ryabo bahoze bakorana n'iperereza. Uno munsi dushira hanze amatohoza yimbitse y'ukuntu banyurujwe n'amakenga yerekana ko boba batakiri bazima. Tubanze twibutse ko Vincent Nsengimana batazira Master na Anicet Nsengimana bakorera iperereza ry'u Burundi banyurujwe ku igenekerezo rya 22 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2026 mu gihe bari bateramiye muri quartier Nyabugete ya mbere mu bunywero bwitwa Minoresto Bare, bari kumwe n'uwitwa Frank akorana n'iperereza rya gisirikare JIDE. Twarerekanye ko nk'igihe c'isaha imwe y'ijoro ariho Anicet yaca ahamagarwa n'umuntu amusaba ko yo musanga hasi. Anicet nawe aca asaba Vincent kumuherekeza kuraba uwo amuhamagaye. None ninde vy'ukuri yahamagaye Anicet muri ako kanya? Amakuru twashoboye gutohoza yemeza ko Anicet yahamagawe kuri telefoni n'uwundi mugenzi we yitwa Nsengiyumva Nordine batazira Robert, nawe nyene asanzwe ari umuforomateri w'iperereza yegereye cane General de Brigade de Police Domicier Niyonkuru arongoye iperereza ryo hagati mu gihugu, uwo bita DDI, akaba ari nawe yateguye rino nyuruzwa nk'uko tubibona imbere. Urudandazwa rw'ibitoro vya Magendo intandaro y'inyuruzwa. Mu nkuru twabashikirije ubushize twarerekanye ko abo ba informateri b'iperereza bose bakorera ku mupaka wa Gatumba Burundi buhana n'igihugu ca Congo. Muri abo Vincent niwe yarazwi cane ko adandaza igitoro ca Magendo kiva muri Congo, ariko babandi baba bakorana na Frank. Anicet nawe nyine yahavuye atangura kudandaza ivyo bitoro, ariko aca abikorora ibiciro ibidandazwa ku mafaranga make ugeranije n'abandi, ku buryo ari we yahorana cane igitoro. Ba Frank bikababaza cane, ivyo yaratumye haduka icuka cibi hagati yabo. Hejuru y'ivyo vyo kudandaza ibitoro, bari basanzwe bafata ibitoro vyinjiye mu Burundi, bene vyo bakabaka ibiturire bagaheza bakagabura amafaranga avuyemwo. Imbarutso ya vyose, iyi ntambara yose yavyutse ku igenekerezo rya 19 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2026. Uwo munsi nyine ari umukenyezi wa Anicet yahamagaye amubwira ko agira yinjize igitoro agikuye muri Congo, aca amusaba ko yomucira inzira kugira ngo ntigifatwe. Anicet yaramwegereye, ariko nawe nyine aca amutega mugenzi we Frank kugira ngo abe ari we amufata. Wa mugenzi wa Anicet yaraje, ashitse ahitwa ku Rusizi yaciye afatwa na Frank. Nabo bandi barabimenya mu modoka, basanzeyo igitoro ca essence kinyegeje
mu makinju 830, bisigura ko cose hamwe cangana n'amaritiro 1250 kuko igikinju kimwe gipima iritiro 1.5, aho ca gitoro na ya modoka vyaciye bifatwa n'iseti wewe yagumye yerekana ko atarimwo mu bagifashe. Nyene imodoka yaciye batangura kumusaba amafaranga, barumvikanye gushika ku madolari y'abanyamerika 5,000. Mu kuyariha yayacishije kwa Anicet nk'umugenzi wiwe atazi ko ari we yamufatishije, aho umwe yarafashwe baramurekuye kuko bari bizeye ko amafaranga ari mu minwe ya Anicet, ariko rero Anicet amaze kuyakira yaciye yigira aranyika yinuba bamwe bagenzi we harimwo Frank yari yafashe ico gitoro. Anicet amaze kunyikana ayo mafaranga yaciye aguma yinyegeza, ariko kubera bari bazi ko yumvikana cane na Vincent baramutumye kugira ngo amuhanure. Anicet yaraje arasaba imbabazi, aca ababwira ko amafaranga yakoresheje aca abahamwo amafaranga y'amarundi angana n'1.5 million. Ivyo vyaba bakaba batanguye kurondera ukugene bakikiza Anicet kuko bavuga yuko yarahejeje kubahemukira. Mu matohoza twakoze ahambaye tukatubabwire kw'inyuruzwa rya Vincent Nsengiyumva na Anicet Nsengiyumva. Gice cya 4, Anicet Nsengiyumva amaze kurya ayo mafaranga wenyine byarashavuje bamwe bagenzi we nk'uko twebabwiye, niho bategura kumwigiza inyuma. Baciye bavyura dosiye y'amafaranga yoba yarigeze kurya wenyine mu gihe yari guhabwamwo General de Brigade de Police Domitien Niyonkuru arongoye iperereza ryo hagati mu gihugu. Muri uwo mugambi wo gukuramwo Anicet, umwe mugenzi we Robert na Frank baciye bategura ico twokwita elementanya kugira ngo bamufatishe. Barateguye inkoho bashira mu modoka iwe, baca bandika n'urwete rurimwo ivyo bita amafaranga y'igihugu. Uru rwete ntiturashobora kururonka. Ivyo bamaze kubishira mu modoka ya Anicet ntiyigeze abimenya. Mu nyuma barabimufatanye mu modoka, niho vyoba vyarashikiye ko General de Brigade de Police Domitien Niyonkuru banamubwira ko ariko aravyonga asohora n'amafaranga y'igihugu. Aho niho haca hategurwa umugambi w'ukuntu Anicet yokurwamwo. Kuwa 22 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2026 niho rero hategurwa vyose. Uwo munsi bari babwiye Vincent ko ari we yohendahenda Anicet kubera ari we bumvikana cane, aze hamwe mu bunywero Minaresto Bar kugira ngo basabane ikigongwe byose bihere aho. Nyine niho baca bapanga Robert ko aza guhamagara Anicet kugira ngo amubwire ko hari idiri yubutse y'umuntu bofasha kunguruza umuzigo kugeza abasorerere. Uwo wari umutego ukomeye kuri Anicet, ariko ntiyigeze abimenya ko abo bari bicaranye Frank na Vincent bamaze gutegura kumukuramwo. Igihe cy'isaha 1 y'ijoro Robert yaca ahamagara Anicet amubwira ko yomusanga hasi. Anicet amaze gukebwa yabwiye Vincent ko bojana. Makuru dufise yemeza ko Vincent we yagiye azi ko bataza kumukora ko bafata Anicet wenyine. Anicet na Vincent bamaze gushika hasi baciye basanga Robert baca
baragenda bamanuka ku kiyaga na ya modoka kugira ku kiyaga bahasanze umuntu w'umugabo tutaramenya afise ibintu aca arabibaha bahashira mu modoka ibintu twashoboye kumenya ko vyari bigizwe n'ibitenge bikeyi be n'imyunyu ariko vyari vyateguwe kugira ngo basamaze Anicet bamwereke ko bagiye gukora idiru. Bamaze kubishira muri ya modoka ya Anicet niho bagerageza kuduga basubira ku bunywero baca babona ya double cabine yera itagira imparati imanuka yihuta ica ivamwo abagabo batatu bambaye civile bari baciye indani be n'abapolisi bane bari bicaye indani be n'abapolisi bane bicaye inyuma. Muri ako kanya Vincent we yaragerageje kugwana gutera ikarate kuko asanzwe akina amakarate ku gatazirano ka master ariko vyamubanye ivy'ubusa kuko baruhiye kumwinjiza mu modoka. Makuru twahavuye turonka yemeza ko Vincent baciye bamujaniranya kuko yohavuye amena ibanga ukuntu Anicet yanyurujwe n'ukuntu vyateguwe. Amasoko yacu agira ati iyo Vincent aguma yicaranye na Frank hamwe mu bunywero ntiyari kunyuruzwa kuko wewe nyine yari yakoreshejwe kugira ngo akwege canke aryoshe Anicet bikunde ashike muri ico kibanza. None iyi modoka yakoreshejwe ni iyande? Idouble cabine twashoboye kumenya neza ko isanzwe ikorera General de Brigade Police Domitien Niyonkuru. Ubu muri ya nteguro yo gukuramwo Anicet yoba yari yaremereye baba Robani na Frank ko bokitegura hama akazabaha imodoka n'abapolisi. Aya makuru yose dufise yemeza ko iyo modoka yashikiriye rimwe na Frank kuri bwa bunywero bwa Nyabugete ariko ica iguma inyegeje hafi yaho, bisigura ko igihe Anicet yoshika mu bunywero abari muri double cabine bobo bagumye bamubona. Aha tumenyeshe ko uwo munsi Robert we yaciye yinjira muri ya double cabine nk'uko ataco yinona kandi uwo munsi nyine aridegembya. Ikindi gitangaje nuko Frank nawe nyine yidegembya kandi biragaragara ko ari muri iyo ntumbero. Gushikaho rero amakenga ni menshi cane mu bantu boba bakiri bazima. Turasavye uburyo bafashemwo canke dufatiye ku makuru twatohoje y'ukuntu ari inyuruzwa ryateguwe, tubandanya gusaba iperereza ry'u Burundi kwerekana aho Vincent Nsengimana na Anicet Nsengimana boba bari, mu gihe amakuru namwe abandanya kwerekana yuko abo ngabo babahejeje kwicwa bivanye n'amakuru menshi avuga yuko iyo diru nyine yakozwe na bamwe mu bakomeye. Akaba ari amakuru tukibandanya gutohoza, nitumenya bishasha turaza kubashikiriza. Niba utaravyonda kuri sabone canke se subscribe fyonda ko kugira igihe cyose tuze tubana muri ano makuru bibe vyiza kuri mwese, nivyo ndabipfurije.